si umwimbu uwo ari wo wose uw'umwimbu wo gukengurukira kw'Imana nk'umwimbu ushitse ko urenze ibwirizwa ry'Imana ntukagire ngo ni umwimbu wo gutumuza gukengurukira Imana kuko kurenze kose amabwirizwa y'Imana naho woja ngaho ugatamba ugatarika hariho umuntu uba wagiriye nabi kandi nawe muri ico kiringa bari kararira kandi arira amaborogo yiwe agana ku Mana nico gituma nivyo byose ugira ngo uje gutanga kugira ngo ukenguruke birabihira Imana nta mashikanwa abarimwo coba nyabona igihe cyo gutanga impongano kuvyo warenganije kw'abandi kikaba igihe cyo gusaba imbabazi Imana kumbure mbere n'ico gusabana imbabazi hagati yacu rero tuvyumve ntushobora kurenga kwibwirizwa ry'Imana ngo uheze uje kwiyezako no kuvya amahoro niko kuko tuvyitondere Yesu yaratweretse ko atawurondera amahoro abanje kwica canke kwicisha abandi nico gituma we Yesu no muri ca gihe cari kigoye cane bariko baramwica yemeye gupfa aho kugira uwo yica kuko amahoro yiwe nta numwe yagomba gusigaza inyuma ariko twebwe murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kuri iyi si kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yobitegera ngo ngira ngo nta n'icaha ngo kirimwo burya uko no kwihorosha agatima wakoze icaha muraza abami bo kw'isi ingene barondera amahoro mu kubanza gusasika inganda iyo atawugikakaza kuko bose basigaye ari imivyimba bose bakiruhutsa ngo baraganje ngo bararonsa amahoro Yesu agize ati ukaba uri kuri urwo rugero aho gukenguruka egera Imana usaba ikigongwe uhinduke